Barundi kazi inshuti z'Uburundi, sinosozera ntabamenyesheje ingingo zine zikurikira zigiye gufatwa kugira ngo dukomeze urugendo rwacu rutuganisha mu gihugu giteye imbere. Ubwa mbere, nk'uko bitegerezwa, tuzobandanya ducungera amahoro n'umutekano. Uzohirahira agashaka kuwudurumbanya azofatwa nk'umwasi w'igihugu, aronke igihano kimubereye. Ubwa kabiri, abagize akamenyero kurya ibiturire no gusesagura amatungo y'igihugu bazobogozwa mu mabanga yabo, bahanwe, barihe ikibiriraho ivyo basahuye, kandi ntibazosubira gushingwa amabanga n'igihugu. Ubugira gatatu, abanyegeza amahera yabo mu mazu aho kuyatwara mu mabanki canke amabanki adatanga raporo y'ukuri mu banki nkuru y'igihugu, abadatanga amakori n'amatagisi bitwaje ibihagararo vyabo bazofatwa nk'abasi b'iterambere ry'igihugu, abagarariji, hanyuma bahanwe vy'akarorero. Ubwa nyuma, umuntu azofatwa ariko anyegeza ibicuruzwa ivyo ari vyo vyose kubera uburiganya, ivyo twita stock de speculation, canke ariko aduza ibiciro uko yishakiye, agurisha ibidandazwa ku biciro yishingiye wenyene, yitwaje ibi na biriya, azokwakwa uburenganzira bwo gucuruza hamwe n'ibindi bihano ruhasha. Dusavye ubunyene ubushikiranganji bw'ubudandaji gukora ivyigwa vuba kugira ngo hamenyekane ibiciro mfatirwako vy'ibidandazwa hamwe n'inyungu ntarengwa ku bikorwa vy'ubudandaji ku masoko yahi wacu. Gutyo abahiganwa bazohiganwa bamanuka hasi, ntibazohiganwa baniga umwene gihugu. Mu gusozera, nashaka gusubira kwipfuriza abarundi bose aho bari hose umwaka mwiza. Uyu mwaka w'ibihumbi 2025 niwahera tuzoheza twirimbure, turabe umunyamwete yarushije abandi aheze ashimirwe izuba ryaka. Ubu rero mu gusozera no gutangura uwo mwaka, musangire ivyo mwategekanije, muyaga amahoro n'umutekano, ariko mutibagiye urugendo turimwo rugana kuri yambona kazoza yacu y'igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060. Imana Segaba wa vyose nibahezagire kandi ibahangaze. Murakoze.